Nous allons procéder en ce jour du 24 juin 2020 aux prestations de serment de M. Bazombanza Prosper, nommé vice-président de la République du Burundi, et de commissaire de police général Alain Guillaume Bunyoni, nommé Premier ministre de la République du Burundi. Cette cérémonie de prestation de serment s'articulera autour de 3 grands moments. Dans un premier temps, nous allons suivre le serment du vice-président de la République, et dans un second moment, il y aura le serment du Premier ministre de la République du Burundi, et enfin, il y aura une photo de famille à la fin de cette cérémonie, juste à l'entrée de cet hémicycle. jewe Engineer Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu c'Uburundi ndarahiye ko ntakotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'Uburundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'Uburundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Niyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe n'ukwikukira kwa Repubulika y'Uburundi.
demande.